Ni wa mwanya mwiza rero wo gutega amatwi nyabishubahiro umukuru w'ikiza cyacu cy'u Burundi kuno munsi dasanzwe duteye iteka mwarabibonye se abarundi gusa no muri Africaine barabibonye yuko ari mboneza bene ibyubahiro mwese mukoraniye ngaha mwese mu cyubahiro ciwe reka ubwa mbere imbere yuko ndabashikiriza ijambo ryo gusozera ibi bikorwa tumaze mw'iminsi 3 gomba nanje mbaye ndababwira wondi uwo neva mwumva ninde neva n'umuntu adashaka yuko ugwaruka rw'ubu rukura nk'uko yakuze mu gukura kwanje narahomvye mugabo kubera namenye uruhombo ndashobora kwiga ingene no kwihombora arico gituma shaka ko mwebwe mwunguka mutarinze guhomba. Ubwa mbere nuko nabaye nkiri mu mashuri matoyi nca ndabura umuvyeyi aho abandi bana bahora bitwa imfuvyi turi kumwe n'umuvyeyi asigaye mama yabyaye nawe nyene yarase kwita umupfakazi arondera ingene aguma abaho mu buzima kandi yari umurimyi nk'abandi yari muri bamwe bita nyarucari. Igituma iyo mvuze yuko ingwano ari mbi nashitse mu Buyabaga ca ndabuhomba ngeze mu ishuri rya kaminuza muri première licence niho haciye hatera ingorane mu gihugu mwumva nari ntanguye kurondera ingene nobaho mu buzima bwanje. Jewe rero ivyo bibaye nararokotse nshika kw'icumu ariko kubera bimwe nababwira ubutegetsi bw'igihugu butari bushoboye gukingira umwene gihugu mukicwa mubona abacitse kw'icumu twabuze umutekano tubura amahoro murazi yuko bakubujije kwiga wiga ibindi sandoga hajya haruguru mu misozi mu kibira kugira ngo dushobore kwikinga abariko baraduhiga kuko leta ntiyari gishoboye kudukingira batwica babona ndetse ugasa n'ingabo z'igihugu ugasanga nazo zibirimwo. Ubwo rugamba rwarabandanije hanyuma tugira Imana turuheza mu mwumvikano tumaze kugira amasezerano yo guhagarika ingwano turaza i Bujumbura mba mu bakuru ba mbere bajejwe gukurikirana ingene amasezerano y'amahoro aja mu ngiro haba mu kwinjiza mu gukora igisirikare gishasha n'igipolisi haba ndetse no gusubiza ibintu ku murongo mu gihugu. Niho natanguye kubona yuko ubuyabaga bwanje nabuhomvye kuko nagarutse mfise imyaka 37. Turazi yuko umuntu ugira ngo ashikane imyaka 50 ari umuntu ahatangura kurya ivyamwa akora kuva ku myaka 18 gushika ku 50. Jewe rero novuga yuko nari maze guhomba imyaka 18 yo gukora nkorera kazoza kanje. Uhomvye imyaka 18 mu myaka 32 yo gukora murumva yuko rwari uruhombo rukomeye. Muranzi ico gihe nabaye umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano mu 2007 hacatera inzara mu gihugu. Umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano rero hateye inzara niwe biteye kuko ntaryama uzawumva go hari inzara urondera imfashanyo. Niho rero natangwe kwiyumvira none iki gihugu kirimwe imvura iki gihugu mbona kirimwe abantu b'abarimyi bigenda gute kugira ngo basonze
ntangura kwiyumvira ico tuma abantu bafungura. Ico gihe none natagoye kubigisha yuko ushobora kuvoma amazi mu mwonga ugashobora kuvomera ibitegwa vyawe muci. Muribuka amajambo nagenda avuga kugira ngo tuyibukanye. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko iravyara inka mu mwanya mutoyi. Muribuka ko benshi barantwenze ngumva uwo mugabo ivyazanye n'ibiki. Nakuze ndabisubiramwo ntihagire umuntu yiyumvira ko adashobora gutunga. Inkoko iravyara inka. Ico cigwa ndacigisha gushikaho ugwaruka gwumva ivyo ari byo n'abana bo muri primaire gushikaho bavyumva ko inkoko ivyara inka kandi umwanya mutoyi. Dufate 10 gusa. Ikiberura imiswi 8. Inkoko 8 zikuze. Shaka ukuremwo 4 zikuze zivamwo ikibuguru c'ingurube. Ugasigarana izo zindi ziyaguma zitamagi zisubira kunguka. Ca kibuguru c'ingurube uguze naco kiraduga heza umwaka kiba kivyaye ingurube hagati ya 6 na 10. Nazo ugasubira ukazorora. Uzoroye zikuze cukuramwo 3 usigarane izindi. Izo 3 zigurishije ico gihe waraguramwo inyana y'inka. Nshobora kuba ufise inka, ufise ingurube, ufise inkoko kandi vyose vyavuye mu muswi uyu w'inkoko. Abenshi bavyumvise hariho ugwaruka rwabisamiye hagufi ruca rurabandanya. Wiyumviriye uruhombo wagize ugashaka kurukurayo n'ingoga ukora ivyunguka n'ingoga. Nico gituma nabwiye nti orora inkoko, worora ingurube, worora inkwavu. Rima urimye uca wimbura. Abantu bahariya muri Gwibaga barabizi ibirayo birimye mu mezi atarenga 3 uba wimbuye kandi biraya birunguka. Uburimye n'ubworozi nibwo bwonyene bushobora kugukura mu ruhombo. Murazi rindi jambo nababwiye duhindure ivyatsi bitaribwa tubihindure ibiribwa. Aho hose benshi ntibabitegera mugabo hari abaci babibona yuko uhinduye ivyatsi bitaribwa ukabihindura ibiribwa bikingira ibidukikije ukongera ukabikuramwo imfungurwa. Naho nyene nk'abigwibaga barabizi nababwiye nti nimumbwire ishinge ico rimaze mu buzima kuko n'inkiri y'ishinge ntishobora gukamwa n'ilitiro rimwe. Ayo n'amajambo ngenderwako twagendeyeko. Uko bwaca siko bwira ugwaruka rutangura gukorana bukebuke. Ndababwira nti turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Ico gihe narabivuze iryo jambo narihereye mu ntara ya Ngozi ya kera. Nca nigisha ugwaruka kuja hamwe. Umwe azana inguvu afise uwundi zafise n'impano batangura kuja hamwe baca basanga bwa bundi turi kumwe twese birashoboka. Mbega mwoba kumwe mwese muri mu ngwano ntibikunda. Muri mu ngwano mwese bamwatatanye muguma mwiruka muturatura ntushobora guteka umutwe. None mwoja hamwe gute ko bidakunda? Mbega woteka umutwe gute ari mu ngwano? Ivyo vyaradukujije. Noneho rero aho mbere kizigenza hoho mwarabibonye nazanye icitwa leta mvyeyi leta nkozi. Kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegereza gukingira abene gihugu bakumva ko atakarenganyo kahari kuko umuvyeyi ntarenganya ategereza kubakingira kujya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abene gihugu bose bakora kandi twese tuvuye hasi muravyibuka nabitanguye mu 2020 murabona karusho nono munsi tumaze kuronka. Narasubiriye ndaraba nsanga ugwaruka rwose aho naca baririmba ururimbo rwitwa chômage. Igitero yari chômage icitabirizo chômage. Ncafata ugwaruka rwize rufise amashuri menshi muravyibuka retraite de jeunes diplômés de haut niveau. Turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage tworikura gute mu rurimi rw'ugwaruka mu Burundi. Mwese mwaraterera ivyiyumviro kuko umuti ntuva kundi muntu uva muri wewe nyene. Tugiye hamwe twaratoye umuti
turugwaruka rw'incabwenge niho havuye uwo mugambi payeje. Murazi ko ariho wavuye umugambi payeje, ubu ratanguye. Naho watanguye umeze nk'ucumbagira, ariko buke buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose, umugambi payeje urarama. Sinovuga nti ndababaze nti tugezehe, ntaho nzi, nimwe muhazi. Ntaho nzi aho tugeze, tugenda mu iterambere nimwe muhazi, kuko nimwe muraba aho mugeze. Ariko icyo nababwira, muri rwa ruhombo nagira mu buyabaga bwanje, naje nagumye nteka umutwe ingene nihombora, ingene nkurayo esheke nshobore kuduga. Uno munsi Jesse mbeshejweho nuko ndi umukuru w'igihugu, mbeshejweho n'ibikorwa nakoze kuva ico gihe, kandi n'ubu mbandanya. Abamaze kuza gutembera iwanje barabizi. Sinico gusa, ndigisha n'abana banje. Nta mwana wanje asaba amavuta, nta mwana wanje asaba impuzu, nta mwana wanje asaba ikirato. Aracironderera kuko barabonye iyo biza biva, erega niyo n'inyungu. None rero sinipfuza yuko urwaruka rw'Uburundi ndetse n'urwaruka rwa Afrika rwoca muri izo nzira je naciyemwe. Narumvise ko ari uruhombo, intambara narayigiyemwo, jewe nta wantumiye. Murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi, ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntifuza ingwano muri iki gihugu cacu, kandi n'ubu ndabatangarije, umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi, ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izoheriwe ihereriwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara, izoheriwe iherere iwe nyene. Niciyemwo dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero rumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe gwaruka muva mu bihugu bitandukanye, nagira ndababwire yuko intambara nimbi, abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma ndabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix, mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara, tuyivemwo, tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene. None ni kubera iki tuja kugwanya utari umwasi, kandi hariho umwasi twogwanya? Urwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi tugwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha, ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi, muze mumenye yuko tazopfa tuvuye naho turi. Twanye umuntu wese aza kutubwira ibindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi no gukora. Imana ikire mu muntu, yamuremye imushira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si, ishiraho ibikwiye byose. Nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi. Izo telefone mugendana ziva mu butare, izo modoka zose ziva mu butare, izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti vyacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye mutahe, ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Urwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega ni bibi. Urya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge. Uno munsi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokiteri wa mbere yigishijwe n'umunande, umudokiteri yitwa ngo iki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Urwaruka rwo mu Burundi rurabizi, nama ndiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi, bose bavuga bati ni ciza. Ni none ko murota visa y'Iburaya, ko murota visa ya Amerika, ko murota visa ya Dubai.
no kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe. Mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze. Dushaka kugenda ahantu hari amaserivisi ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi ntuzopfa uteye imbere. Kugira utere imbere utegerezwa kwiha. Shaka yo kugwaruka rero rwose rwa Afrika n'ugwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto. Gukora rero no gutangura uno munsi. Dutangure uno munsi ntidutangure dutevye. Mwumvise uwondi, mwumvise aho naciye, sinshaka ko mwohaca, nshaka yuko duca mu nzira igororotse. Nico gituma nzokora ibishoboka vyose kugira ngo rwaruka rwacu rube uruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse. Anja mbwira indongozi z'u Burundi zose ntitugire uburongozi bugoyagoya, tugire uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana. None rero ko mpereje kubashingira iyo ntahe, reka rero ndababwire ijambo ry'uno munsi. Mwari muzi ngo ndahejeje? Aya ngira ntago rivuga ijambo ry'uno munsi. Reka mbere nje ndarivuga mu rurimi dushobora kumva na benshi.